kwandikira umukuru w'igihugu mubwira ibijyanye n'ayo mafaranga kwari kugira bifashe ego mukumwandikira ari nsanzwe ndamwandikira tumesaje tutari duke nagiye ndamwandikira rero nari ndabifise nk'umugenzo wo kuza ndamwandikira sibyari ribaye rya mbere ndamwandikira ajya ni sawa zisanzwe n'ukuri kw'Imana mana we ndafite abana bonyene Yesu. Ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka. Uyu mugabo yitwa Minani Martin ngo yandikiye ubutumwa umukuru w'igihugu, ubutumwa bw'ikinyoma. Ubwo butumwa rero bukaba bwavuga yuko uyu Minani Martin ngo hari umurundi yamutwaye amafaranga yiwe afatanije n'umunyatanzania. Uyu murundi avugwa rero ngo ni umugabo w'uyu mukenyezi mubonye yariko yiyamamura. Uyu mugabo rero akaba asanzwe ngo yikorera akazi kiwe mu biro vy'igendereza. Uyu mukenyezi akaba ngo yifuza yuko bahukana, agashaka rero kubicisha kuri uyo Minani Martin. Niko rero kwandikira umukuru w'igihugu ubutumwa bw'ikinyoma kugira ngo barimentanirize umugabo w'uyo mukenyezi mubonye kugira ngo ave mu kazi kiwe. Uyu wundi mugabo nawe mubona ahagararanye n'uyu mukenyezi nawe nyene ngo ari muri iryo rementanya cyo kugomba kurimentaniriza umugabo w'uyu mukenyezi kugira ngo bikunde akurwe mu kazi apfungwe, maze ngo uyu mukenyezi ashobore gushikira ubutunzi basangiye. Reka rero twumvirize Minani Martin kuko nawe aravyivugira. ego narabushikirije narongitse SMS yari ntumbero nari nategetswe n'akagwi kariko karashaka kugira ngo kayovye amatohoza ku rubanza rwariko rurabera muri sentare witwa Divine rero n'umutambukanyi wiwe yitwa Boaz Mugisha. Rero bariko bifuza yuko hoba divorce, hama rero ico gihe muri sentare ntibako barabimworohereza. Yaciye asaba rero umugenzi wanje yitwa Keri yuko yondondera kugira ngo ndamufashe iryo rementanya. Hanyuma ico nakoze aramubwiye ati sinobikora ntabanje kumenya uwo muntu Divine uwo ari we. Ico vyakurikiyeho rero bace banzana ifoto y'uwo Divine, hama maze kuyinzanira uwo mugenzi wanje Keri. Ico twakoze naciye mvuga ati ko ndabibonye rero nkaba mbona yuko je vyongira ingaruka mbi, kubera ko byo dukorera igihugu twoba ducumuriye igihugu caduhaye catwizeye. Naciye ntabaza urwego rw'igendereza na telefone mu kigo gitwara igendereza, yababwiye ati ni muntu abare hari akagwi kagomba hagira inama yo kugira ngo gasambuze urugo burundu kugira batandukana bubakanye mu gukora irementanya yuko ari yandanje agomba akorerwa ikibi cyo kwicwa. Ryagomba ribigira gatatu, rya mbere ryari ryarakozwe n'irya kabiri rakorwa birarata. Rero twe twangajwe rero mu gice ca gatatu c'ico nakoze. Naciye nitabaza ikigo kije bigendereza, bashitse hakiri kare, baranyarutse. Bahageze baciye dusanga uwo Keri n'uwo Divine bari mu kabare ahantu bita kuri Fangasi. Rero hampande kuri Kotebu bariko baranwa, bariko barahimbagwa mu ntumbero kugira ngo bapange umugambi gahitse. Ico gihe rero cyo twakoze twaciye tubashira ku iminwe, tuca turabazana. Dushitse mu kigo rero amatehoza caratanguzwa. Ubutumwa warungikiye nyenshi bahari umukuru w'igihugu bwavuga ngo ubutumwa namurungikiye bwavuga ko ari amahera banyisikotse ngana Emilio Senke n'umuntu wo mu gihugu ca Tanzania, n'umuntu mu gihugu ca Tanzania. Hanyuma rero Emilio Senke y'amarundi bavuga ko wayibwe biciye ku ruyeri n'abandi n'abantu ubu ngaha nyene mu gihugu cy'u Burundi. bande abantu bo ngaha mu gihugu baba ibyo bihuriye he none n'ibyo byo bagira basambura urugo?
ego yari ntumbere yari integuro arimwe yo kugira ngo tubanze duhuzeshe amatohoza kugira ngo ukuri ntikuja habona ko ibigomba bitangurwe hanyuma rero byace bitangura renyezina ico gihe wagitanguye. bavuze ko bakurondeye nkande Bandondeye ku telefone bandondeye nk'ugomba bafashe nyene ayo matohoza. usanzwe ujejwe Jewe sanzwe ndi umuformatere wo muri permanence nationale muri renseignement. we rero bakwitiye kugira ubafashe Ndabafashe iryo rementanya mu nyuma cyo naciye nkora naciye ndabashengetse. wari usanzwe ubikora ko bakwitiye Oya sinari sanzwe ndabikora ahubwo gusa uwo mugenzi we bakorana nyene nk'umuhabara wiwe yaranyihenze ko cyane. none umaze kubona ariko wandikiye nyenshobahera umukuru w'igihugu ubutumwa bw'ikinyoma butari bwo uno munsi usabiye. Ego narabisabiye imbabazi nagumye ndabivuga kuva ngishika imbere y'urongoye rw'igendereza nagumye nsaba ko bonshira inkoni ngufi bakambabarira ku iryo kosa nakoze hanyuma nkavuga yuko nakora igihugu ibintu byinshi ariko kugeza uno munsi bakwiye kuraba kosa nakoze bakambabarira bakanca inkoni ngufi asubira mu muryango mu byanje no mu banje. noneho kugira wandikira umukuru w'igihugu umubwira ibijyanye n'ayo mafaranga kwari kugira bifashe Ego mukumwandikira ari nsanzwe ndamwandikira tumesaje tutari duke nagiye ndamwandikira rero nari ndabifise nk'umugenzo wo kuza ndamwandikira sijyari rwa ijambere ndamwandikira. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusange nawe yahavuye rero abitwiganira neza reka amuvyumvirize. Muri bwa butumwa bushikirizwa n'abene gihugu bavuga ibitagenda neza babushikiriza indongozi zitandukanye za kino gihugu hariho ubutumwa bwashikirijwe abo hejuru cyane nyenshubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi bw'ikinyoma. Ubwo butumwa bwashikirijwe n'uwitwa Minani Martin batazira Jacques Suleiman ni umurundi avuka imuyinga ariko aba mu bwiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho yibwiriye nyenicubahiro umukuru w'igihugu yuko yibwe amafaranga ashika ku miliyoni n'inusu y'amarundi. Akavuga yuko yayibwe n'umukozi n'umwene gihugu wo muri Tanzania atavuze izina ariko ngo afatanijwe n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngaha mu Burundi. Ayo makuru rero murumva ko yaraba umukozi w'urwego rw'igendereza yaciye akogwa ko amatohoza yimbitse kuko barakunze kubabeshera abakozi b'urwego rw'igendereza bagomba kubashira mu bikorwa by'amanyembwa bitandukanye. Haciye haba rero amatohoza yimbitse kugira ngo ubwo butumwa bw'umwe n'igihugu barabe koko ivyo yavuze ari byo hanyuma basanze ari byo uwo mukozi cyane cyane umukozi w'igendereza afatwe abihanigwe nk'uko inkozi z'ikibi zose zigenda zirahana. Hamaze rero kuba amatohoza yimbitse byabonetse yuko ubu butumwa yatanze cari kinyoma kuko ntiyigeze yibwa n'ifaranga na rimwe kandi ntiyigeze na rimwe atanga amafaranga yo ngo yahereze mu Tanzania canke uwo mukozi w'igendereza mbere ntibanazinanye. Abajijwe rero catumye abigira gutyo akubahuka gukora ibidakorwa kubeshanya n'icubahiro mukuru w'igihugu burya hari abantu barinda. Yishuye avuga yuko yari yabitumwe n'abandi bantu babiri we wamurondeye n'umugabo yitwa Bigirimana Kelly uwo nawe akaba nawe nyene yari umutumwa yari yatumwe n'umupfasoni w'umupolisikazi igisongerezi yitwa Ndayikengurukiye Divine asanzwe akora mu gipolisi kijije umutekano wo mu mabarabara. Uyu rero akaba asanzwe afitaniye ibibazo n'uwo bubakanye umushinga ntahe wiwe yitwa Boaze Mugisha akaba ari we rero akora ngaha mu rwego rw'igendereza. Basanzwe bafitaniye amatati ku buryo urubanza rwabo rwo kuvana rusanzwe ruri muri sentare y'intango ya Gihosha
yimirije rero kubahukanisha iyo sentare ari naco gituma uyu mupolisi kazi yagerageje kuko ibi yagize yari incuro igira gatanu amurementaniriza kandi aho hose yagiye aramererwa nabi amurementaniriza kugira ngo ubwo rubanza rwabo rwo gutandukana binyaruke kandi bace ahanini bagurisha agurisha amatungo yiwe yavuga cyane inzu yiwe n'ibindi by'amatungo basanzwe bafitaniye rero uyu mwene kuyumvira umugambi no uyu mukenyezi ariko urumva ko mu kuwushira mu ngiro yatumye wundi mugenzi wiwe Keri ubona wakaza kurondera uyu ari nawe yaciye ashikiriza ubu butumwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ubu cacu c'u Burundi ubu rero bose barafashwe yaba uyu mupfasoni Divine yaba uyu Keri wa mbere yatumye bwa mbere yaba n'uyu yatumwe ubugira kabiri ari nawe yashikiriza ubutumwa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu bose bariko barakorerwa dosiye yabo iraheze ngaha baca barungikwa mu butungane kugira ngo nabwo bakubite intahe mu gahanga kuko murumva yuko bakoze bidakorwa kuza kubesha nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu bakongera bakazibesha n'umukozi w'urwego rw'igendereza ngo niwe yagiye muri ububisha bwo kuja kwiba aha rero ico twovuga dufatiye kuri byabaye bwa mbere ho no kubwira bene gihugu yuko kwereka bene gihugu yuko ubutumwa bwabo bashikiriza indongozi zitandukanye ko burashika kandi burakorerwa akarorero nakakuba ubutumwa nubwo bwari bw'ikinyoma babandanye rero batanga ubutumwa bwabo bavuga ivyo babona bitariko biragenda neza izo ndongozi zose babona ko zitariko zirakora neza ibikorwa zategezwa gukora zitariko zirarondera koko ineza y'umwene gihugu babandanye bazirega bakoresheje buriya buryo twabahaye twarabivuze igihe twarungitswe gutanguza turiya dusanduku two ku makomine abene gihugu ni babandanye bavuga ibitagenda neza ariko ibiro nce ndabivuga mfatiye kuri ibi byabaye kandi no mu gutanguza kiriya gikorwa twabivuze muri ariya masandugu canke mu matelefone y'indongozi zitandukanye kirazira gucishayo ibintu by'ibinyoma byo kurementaniriza abandi byo kuremeka intebe ishushe abandi kirazira kikaziririzwa kubicishayo kandi ababikoze murabona ko baca bafatwa hanyuma bagaheza bakabihanirwa kuko kuza kubeshera abantu kuza kwambika ibara abantu kubarementaniriza kubaremeka intebe ishushe ivyo ni ivyaha bisanzwe bitekanijwe n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi abene gihugu rero babandanye koko barega ibitagenda neza banavuga mbere uko babona vyogenda ko nabo nyene barahamagariwe guterera ariko birinde kuvuga ibinyoma kuza kubeshera abantu kuko bazoheza babibazwa mukamenya rero ko uyu mukenyezi asanzwe ari umupolisi w'igihugu uyu Minani Martin nawe akaba ngo akora mu biro vy'igendereza